twirinde coronavirusi dukaraba intoki wikorakora ubonye hose horana isuku twirinde coronavirusi dukaraba intoki wikorakora ubonye hose horana isuku ubu ni ugupepera pepera nanjye gupepere coronavirusi dukaraba intoki wikorakora ubonye hose horana isuku twirinde coronavirusi dukaraba intoki wikorakora ubonye hose horana isuku igikorwa cyo kwipimisha iki kiza ca coronavirus tuyikoze mu gihe indongozi z'umugambwe CNDD-FDD zigize komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD zizokoranira ngahejo ku munsi wa kane no kuwa gatanu mu nama ya komite nkuru y'umugambwe. Ni igikorwa rero dukoze kugira ngo ubwa mbere na mbere ho tumenye ingene amagara yacu yifashe kandi dukurikize n'ingingo eka mbere n'impanuro duhabwa n'abasanzwe bajejwe ivy'amagara y'abantu kuko baraduhimiriza kuraba uko amagara yacu ameze eka kandi bakaduhimiriza gukaraba kenshi no kugira isuku no gufata akanya hagati y'umuntu n'uwundi. Twebwe rero twashimye yuko iyi nama ihuza abantu barenga 100 twashimye kubanza kugira irisekeza kugira ngo tumenye koko uko amagara yacu yifashe tukavuga tuti rero ni nk'akamo tunateye n'abandi baba bafise ibikorwa bihuriramwo abantu benshi kugira ngo tubandanye dushigikira ryasekeza wa mugambi mwiza ugutuza eka mbere no kwirinda iki kiza tugume turi tuzi uko amagara yacu ameze kugira ngo dukingire n'abandi. Ni muri iyo ntumbero rero twatunganije bino bikorwa kandi murabona ko bavyitabiriye cyane tukaba tunabishimira indongozi zose zigize komite nkuru zashoboye gushika ngaha kubera ni nk'itegeko ntawe uzoja muri iyo nama atipimishije.